Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene icobahiro Varisito Ndayishimiye yagendeye ikigo c'abayisilamu bo mu Burundi Komibu, akaba yashoboye kuganira nabo bakaba banezerewe barayaga baratera inkuru. Yamara rero ntiyaje imbokoboko, kuko yaje abazaniye agaseke. Ako gaseke nako kakaba kari mu rwego rwo kuzobafasha guhimbaza umunsi wo gufungura amafungo bari bagizemwo iminsi mu vyo bita mu kwemera ko Islam Zakat il-Fitr. Ako gaseke rero kari kagizwe n'ibifungurwa bitari bike, harimo itone zitatu z'ibiharage, itone zibiri z'umuceri, itone imwe y'ubufu, hamwe rero n'amakarato 120 y'umutobe. Hakaba harimwo n'itone hafi n'igice za twamwa bita itende, imwe mu gifaransa bita date. Umuryango w'abisilamu bari ngaho rero bakengurukiye nyene icobero mukuru w'igihugu kuri uwo mutima mwiza afise ukwama asabikanya n'abantu, akwama asabikanya ivy'igihugu. Akaba nawe yabashimiye, akaba kandi yabatumiriye nabo kwamana ntaryo basabikanya ivyo bafise, kugira ngo twese hamwe tuje ku rwego rumwe mu bijanye n'ubuzima, mu bijanye no gufashanya, kugira ngo yambona kazoza tuzoyinjiremwo twese atanumwe agenda aracumbagira, ahubwo twese turi abantu bafise amagara meza, turi abantu bafise ubuzima bwiza, kubera twese turi kumwe birashoboka, twese dufashanije birashoboka.